Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabateguriye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane kwigenekezo rya gatatu mu kakaro 2025 tukaba tubazaniye amakuru mashasha kandi agezweho yihuta cyane kuri uyu munsi, aho rero hoba habaye impinduka zikomeye cyane. Reka rero tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, ko muri mu ntara zitanu harimwo intara ya Buhumuza, intara ya Bujumbura, intara ya Butanyerera, intara ya Gitega hamwe n'intara ya Burunga. Mwese turabahaye ikaze abari mu bindi bice bitandukanye bihana imbibe n'igihugu c'u Burundi. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko. Mwese ntimucikwe, turabahaye ikaze. Ntitwibagiye abari ku migabane ya kure, mwese mudahwema gukurikira ibiganiro vyacu hamwe n'amakuru tugenda tubagezaho imisi yose. Turabahaye ikaze rero ntimucikwe. Muramenyere ko tubanyuriramwo kandi tukabashikiriza ibiganiro n'amakuru bigaruka kuri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, umutekano, bivugwa mu kibano, mu bimenyesha amakuru bitandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru atangazwa n'amasoko yacu dufise hirya nino hamwe n'amatohoza hamwe n'ibiganiro. Ni byinshi cyane muronkera kuri iyi mbonesha kure. Mutwemerero muri uyu mwanya tuze kugaruka ku mpinduka zoba zakozwe uyu munsi, aho inama nkenguzamateka yemeje ba Buramatari bashasha ab'intara. Bivuze ko abari basanzwe bagiye kuvaho. Ni impinduka rero zije zibandaniriza ku matora yoba yarabaye y'abashinga amateka mu kwezi kwa gatandatu guheze. Bikaba rero hari n'ibindi vyitezwe cyane, aho n'abashinga amateka bagiye guhinduka, abashikirangaji nabo barashobora guhinduka. Reka rero muri uyu mwanya dutangurire ku ba Buramatari bashasha ab'intara. N'abagabo 4 n'umukenyezi umwe nibo bemejwe ko bagiye kurongora intara nshasha z'u Burundi uko ari zitanu. Bose rero bakaba bemejwe ku majwi 100%. Inama nkenguzamateka rero niyo yoba yemeje ba Buramatari. Tubabwire ko inama nkenguzamateka irimwo abashinga amateka murantunge abakenguza amateka bo mu bice bigiye bitandukanye no mu migambwe itandukanye, ariko uyu mwaka birashoboka ko n'ubundi bashobora guturuka muri CNDD-FDD nyuma yuko abashinga amateka bose 100% ari abo muri CNDD-FDD. Harimirije amatora y'abakenguza amateka, aho n'umushikiranganje wa mbere Gervais Kubuca yitezwe ko ashobora kurongora inama nkenguza amateka. Inama nkenguza amateka rero yemeje ba Buramatari bashasha b'intara uku gukurikira. Intara ya mbere ni intara ya Buhumuza, yarimwo intara arizo Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Mupfasoni Deize Ndaruhekeye niwe agiye kuramutswa intara nshasha ya Buhumuza. Denise Ndaruhekeye avuka muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga. Yarasanzwe ari n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari wa Muyinga. Nta vyinshi rero tumuzi ko bamwe bamuzi ko yari umuntu aciye bugufi kandi atunganiriza abose. Intara nshasha ya Bujumbura ubwo irimwo izahoze ari intara za Bujumbura Meri, Bujumbura Rurare, Bubanza hamwe na Cibitoke. Umusirikare General Major Aloys Ndayikengurukiye niye agiye kuramutswa iyo ntara nshasha ya Bujumbura. Aloys Ndayikengurukiye akaba avuka muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Rurare, yahahora yahoze ragwana muri CNDD-FDD. Muri kino kiringo rero yari umuyobozi wishiramwe Sosumo. Mu kiringo ciwe muri Sosumo rero yaradugije igiciro c'isukari ku rugero rurengeje kugeza aho Perezida Ndayishimiye vyamiriza ngo n'ingingo zafashwe ku nyungu z'abatwara Sosumo. Muri ico kiringo nyene Aloys Ndayikengurukiye yaravuzwe mu vyo kwiyongera umushahara, akaba rero ngo yariyongereye umuriyoni co kimwe rero nabo bari basangiye ubuyobozi, akaba asize imyidogo myinshi mu bo yahora atwara. Intara nshasha ya Burunga ikaba yahawe Honorable Parfait Mboninyibuka niwe agiye kuyiramutswa. Iyo ntara nshasha ya Burunga ikaba yarigizwe n'intara zahahora arizo Rumonge, Bururi, Makamba na Rutana. Parfait Mboninyibuka akaba avuka mu ntara yahora ya Rutana, yarasanzwe ari n'umushinga amateka wa CNDD-FDD aserukira intara ya Rutana. Intara nshasha ya Butanyerera tubabwire ko yarimwo intara ya Kirundo, Ngozi na Kayanza nizo zahahora.
ubu rero zikaba zarashizwe hamwe zikitwa intara ya Butanyerera. Umupolisi General de Brigade Victor Segasago niwe agiye kuramutswa iyo ntara nshasha ya Butanyerera. Victor Segasago akaba avuka mu ntara yahora ya Kirundo, yari asanzwe ari na Buramatari wa Kirundo. Ribwere Bigimana akaba agiye kuramutswa intara nshasha ya Gitega. Iyo rero ikaba irimwo intara zahora zitwa ya Gitega, Karusi, Mwaro na Muramvya. Ribwere Bigirimana akaba avuka mu ntara yahora ya Mwaro, yahora ajejwe n'umugambi bita kantine scolaire ugaburira abana mu mashuri mato mato. Ribwere Bigirimana akaba azwi nk'umuntu yegere cyane Angeline Ndayishimiye, akaba yakunda rero kumushimagiza ku mbuga ngurukana bumenyi, akanatuka cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Abamuzi rero bakaba bamuvuga nk'umuntu w'amanyama, tukaza rero tuzomugaruka ko no mu nyandiko zoba azaramuranze. Abo rero nibo Buramatari bashasha batanu inama nkenguzamateka hejeje kwemeza uyu munsi kugira ngo barongore izo ntara. Tubibutse ko umupfasoni Denise Ndaruheke yari wagiye kuramutswa intara nshasha ya Buhumuza, umusirikare General Major Aloys Ndayikengureke yari wagiye kuramutswa intara nshasha ya Bujumbura, Honorable Parfait Mboninyibuka agiye kuramutswa intara nshasha ya Burunga, umupolisi General de Brigade Victor Segasaga akaba agiye kuramutswa intara nshasha ya Butanyerera, na Ribwere Bigirimana agiye kuramutswa intara nshasha ya Gitega. Zero nizo mpinduka zihejeje kwemezwa n'inama nkenguzamateka, ngero bari bemeza Buramatari bashasha b'intara uko ari zitanu. Aya makuru tuyabandanirize ku nkuru twabagejeho ku munsi w'ejo ivuga kukungene muri Tanzania hoba haruguruwe Fomi Itracom n'uruganda rw'ifumbire. Burundi rero bukaba buri mu bihugu bitanu vya mbere bishira imitahe muri Tanzania. Mu mwaka wa 2025 gusa ikinyamakuru The Citizen kimenyesha ko imitahe yavuye mu Burundi ngana miliyoni 115 n'uduce 75 z'amadolari, no kuvuga ari miliyari zirenga 800 z'amafaranga y'amarundi. Burundi bukaba bugira kane inyuma y'Ubushinwa, Bezini n'Ubusuwisi, no kuvuga ko mu gihe bwo buriko burakina bidasanzwe ako kanya nyene Burundi buriko buratungisha Tanzania. Murabizi ko kuwa gatandatu heze kwigenekezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu President Ndayishimiye n'umukenyezi we bari Dodoma muri Tanzania mu birori byo kugurura ihinguro ridasanzwe n'ifumbire ryegukira Itracom ya Adrien Ntigacika bataziraziranutse. Iri hinguro rikaba rivugwa ko rishobora kuba ari irya mbere muri Afurika. Haribazwa rero igituma abatwara Burundi bashima gushira imitahe yabo muri Tanzania. Umuntu yumvise ngo imitahe iva mu Burundi yo kwibaza ko hari imitahe ya leta y'u Burundi. Nta na gato, ni imitahe y'abategetsi b'u Burundi kenshi usanga binyegeza inyuma y'amazina y'abarwizatunga. Havuzwe Itracom yaziranutse, benshi bibuka Fomi yaziranutse nyene mu Burundi. Fomi ikaba yarashinzwe ku butegetsi bwa President Nkurunziza, ico gihe inyuma yaziranutse hari hanyegeje Nkurunziza na Bunyoni. Amafaranga menshi ya Fomi yava muri BRB ku itegeko ry'umushikiranganji Domitien ndiho ku bwayo, hanyuma ivyo Fomi ikora bikagurwa na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji bwa na Deogide Rurema. Fomi rero ikaba yarakoresha amafaranga ya leta avuye muri BRB ikongera ikungukira muri leta nyene mu kuyigurisha ko ivyavuye amafaranga y'iyo leta nyene. President Nkurunziza we nyene yari yahawe imitahe y'imiliyaridi 20 kandi atamahera yajanye yo, icari giyambaye nuko rero yareka amafaranga y'igihugu akabandanya akoreshwa na Fomi. Byabandanije gutyo rero no ku ntwaro ya Ndayishimiye mu gihe leta ya Bunyoni no mu gihe ca leta ya Bunyoni biri no mu vyateye rero isibe hagati ya Ndayishimiye na General Alain Guillaume Bunyoni ubu afunzwe. Kibazo cyo kwibaza ubu naho nico kumenya y'amahera aja kubaka ihunguro ry'akaro muri Tanzania avuye mu gihe Tanzania itomora neza ko ari imitahe iva mu Burundi. BRB yoba yarasubiye gutanga mu miliyari dahabwa ziranutse. Sivarisito Ndayishimiye na Angeline Ndayishimiye bo nabo baragabiwe imitahe y'umurengera nk'uko vyagenze muri Fomi mu gihe ca Nkurunziza. Burundi bwo butakamba ngo babuzanira imitahe ariko ababutwara bo bakajana imitahe yabo hanze. Muri kino gihe Burundi rero bubuze ibintu vyankenerwa biva hanze kubera kubura n'amafaranga ava makungu, akamara amazana ibimaze igihe mu gitoro mwese murabizi ko cabuze. None bigenda gute ngo amafaranga abarundi babuza cajanwa gushinga amahinguriro hanze?
abategetsi birirwa baratakamba hanze ngo bifuza bazana imitahe mu Burundi. None ninde azozana imitahe mu gihe abatwara Burundi bo nyene berekana ko batizeye isoko ry'u Burundi ku buryo imitahe yabo bayijana hanze? Niki ni ikibazo abenshi babandanya kwibaza. Igihugu kitizewe n'abagitwara cokizerwa nabande? Kubera iki umunyamahanga yozana imitahe mu Burundi aho kuja muri Tanzania hizewe kurusha mu Burundi? Ivyo vyose ni statistike zigenda zirabwa n'abantu batandukanye iyo bagiye kuzana imitahe mu gihugu c'u Burundi. Abategetsi rero banyonora amafaranga y'u Burundi bakaba bayajana mu mahanga bakongera bakica n'icizere cyose ku Burundi. Tanzania iriko kwega imitahe kubera abatwara amafaranga yabo bazi ko azoba akingiwe. Mu Burundi rero nguzanye imitahe atinya ko amafaranga yiwe azibwa. Ni bande bazoyiba? Ni ba bategetsi nyene bariko bayajana hanze. Kibabaje kurusha rero n'ingere abo nyene bakora ivyo bagaruka kwigisha abarundi gukunda igihugu bakaya n'ububasha bwo kwita abatemera akamaramaza abansi b'igihugu, bikabandanya rero biba akamaramaza. Mu birabana rero n'amatora, reka naho tuhabandanirize muri komine Gisura bitoza kurongora imitumba basabwa kubanza kuriha umunsi mukuru wo kwigina intsinzi ya CNDD-FDD. N'ubutumwa rero bwavuye ahitwa Nyarumanga muri komine Gisura intara ya Ruyigi babwira buti amahoro muri ryabanga ntangere nifuza ko uvugira bariko baritoza mu baje inama b'imitumba. Ku mutumba wa Nyarumanga muri komine Gisuru hari ikintu kigira kibe kandi gitoroshe na gato. Umuganga uri ku butegetsi aratunganijwe umunsi mukuru wo kwigina intsinzi muri zone Rukobe no ku mitumba yose ya Nyarumanga irimwo. None rero igitangaje nuko umunyamabanga w'umugambwe CNDD kuri uyu mutumba kwigize Samuel ariko arakomesha abazitoza mu kubakandamiza kabaremeka kari bo bategerezwa gukorera umunsi mukuru w'abagonyabanga bo kuri uwo mutumba. Ni ibintu vy'akamaramaza. Kwigize Samuel yabwiye abazitoza umwe wese ko ategerezwa gutanga amafaranga 100 y'amarundi. Aho ivyo byose rero ngo no kugira ngo bategure umunsi mukuru wo kwigina intsinzi y'amanyanga yabo. None rero ubitoza ishavuriraniga babona ko ivyo bintu bidashoboka, babona ko yo bari impinyanyuro yo kubakuramwo bagasigarana abo bifuza. Kwigize Samuel yababwiye ko tazotanga ayo mahera ashobora kuzibonera ko vuga kandi ko atakintu azobaza kandi hari abo yamaze gufuta ku rutonde. Kumbure nko kwibaza ko ari ibintu bitabaho, ariko mwomenya ko hano imbere yo gutwara dosiye yo kwitoza ubanza kwiyandikisha ku munyamabanga ku mutumba. Aha rero twaragowe, turi mu bucakara. Turasavye rero mu bishire ahabona, turazi ko abategetsi bo muri CNDD-FDD muri komine Gisuru bakurikirana. Turashaka ko babibona maze bazoje kumurika nk'uko bivuga ibibera kuri uyo mutumba, kuko icuka si ciza, ayo mahera nta nsiguro ikwiye afise. Nabasavye ngo mumpishe kuko bamenye ko ari njewe nabahaye amakuru ndazi boca banci zosi. Ivyemezo birahari nuko bokwibariza abakandida bashika kuri 7 biyandikishije kuri uyo mutumba. Murakoze. Ubutumwa rero bwashizwe ahabona Pacifique Nahazwe agira ati urubuga ijisho ry'umunyamakuru rutanga ubutumwa abanyagihugu babutanze nyene ufise icumviro kidasa n'ikivuzwe nawe nyene turamwakira akabeshuza. Urubuga nakaryo gahawe abanyagihugu bumva abadafise aho bavugira. Nayo bara rero ariko arabera muri komine Gisuru. Mu yandi makuru rero reka tubandandirize ku vyanditswe n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Kinyamakuru magazine Jimbere kivuga ko Ingozi ari umwana yaraye aturiwe n'abantu bakuze bamuhora ko yivye ikibido. Vyarabereye ku mutumba Kambati zone Mivo muri komine Ngozi kuri uno wa kabiri mu Kakaro 2025, aho bagabo babiri bafashe umuhungu w'imyaka 16 bamwagiriza ko yivye ikibido, ivyo we yahakanye, maze baca bamujana mu gashamba bamuturiza ibihunda. Umwana rero akaba yarahavuye atabarwa n'abahita maze bamujana kwa muganga. Ubu rero akaba agwariye mu bitaro vyo muri zone Mivo nk'uko menyeshwa n'ababa ku mutumba Kambati bavugana agashavu kenshi kuko abagabo rero bahoteye uwo mwana barekuwe bakayanyaga. Musana rero komine rero akaba amenyesha ko agitoza neza azogira ico abishikirije ko, naho rero abantu bihebuye kubera uwo umwana. Huguruwe amatohoza kwikubagurwa ryagiriwe Kwizera umenyesha makuru wa Radio Bonesha. Amatohoza rero kwikubagurwa umenyesha makuru yakorewe kwa 2028 ndamukiza 2023
kigo ca kaminuza ku Mutanga yatanguye kuri uwa gatatu mu Kakaro 2025 muri parike ya komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Uri kwizera akaba yaratanguye gushikiriza ibirego vy'ingene yakubaguye isaha zishika 8:45 gushika isaha 10:15 akaba yarumvirijwe n'icaro c'umushikirizamanza mukuru wa parike ya Mukaza kuko bivugwa na Ndori Cimparayimo umushingamanza wari kwizera. Mumenye yuko rero vyaba bitegekanijwe ko uruhande vuga ko rwagize uruhara mu gukubagura urumenyesha makuru rwumvirizwa uwo munsi saha 4 nyuma rero y'amatohoza yuguruwe no munsi mu mwihebura akazofatwa n'ingingo nimba urubanza ruja muri senere kugira ngo ruburanishwe ku mugaragaro. Ikindi rero ngo hagiye kuzotangwa ubuzi kubigisha abashasha 2,000 mu mashure shingiro naye nyuma y'ishure shingiro hamwe n'abigisha 100 bo muri za kaminuza uyu mwaka 2025 gushika 2026. Ivyo ni bimwe mu vyashikijwe na François Havyarimana umushikiranganje w'indero mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwa kabiri mu Kakaro ubwo rero yasigura ivyo bashitse ko mu mwaka 2024 ushirwa 2025 hamwe n'ibizokorwa muri 2025 gushika muri 2026. Mumenya ko rero mu bizokorwa muri 2025 gushika mwaka uza umugambi wo gutanga akazi uzoherekezwa no korohereza abakeneye guhindurirwa aho bakorera mu kuruhura ingorane abarezi bamwe bahura nazo hamwe n'ibindi. Arategekanijwe rero vuba ibikorwa byo gusanura inyubakwa za kaminuza y'u Burundi n'ibitaro vya Rwaka Head vyo mu Kamenge. Abanyeshuri bakaronka agafashanyo sahiriza bakaba baziyongera bave ku 16,000 bagere ku 19,000. Abanyeshuri 777 bazongerezwa agafashanyo nsahirizi mu gihe abahora bayironka bagera ku 595. Hitezwe rero ibikorwa byo gushiraho ubushakashatsi no kubaka ishuri ry'ubuvuzi hamwe n'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'ivyigwa byo kuraba ko vyoshoboka gushinga ishuri ryigisha ibijanye n'ubutare no gutwara ibintu n'abantu Institut Supérieur de Mines et du Transport. Mwaka rero wa 2025 shika muri 2026 tukabuzorangwa n'ihangiro nta mwana yicaye nabi mu ishure. Mushikiranganje akaba asaba abajejwe indero haba muri leta canke mu bigega gushiraho ico gikorwa biciye mu gutanga intebe zikwiye. Mushikiranganje akaba yaboneyeho no kugabisha amashuri y'abigenga cane amashuri y'ubuhinga ari i Bujumbura atanga amanota atari y'ukuri. Urutonde rw'amashuri arabwa n'iyo ngingo rero rukaba ruzoshirwa ahabona vuba nkuko rero vyebezwa n'ubushikiranganje mu byo ajejwe harimwo indero. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi yose tuza kubagezaho kuri iyi mbonesha kuri fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tuubagezaho irya anino. Murakoze cane, Imana ibahezagire.